uyu Olivier Nduhungirehe agiye gukinira mu kibuga kidakinirwamo kubera ko Scovia Mutesi abantu batamuzi neza. Uyu ni ntumwa ya Perezida Paul Kagame. Scovia Mutesi uyu ni ntumwa y'inkotanyi muri rusange FPR. Uyu mugore ntiyoroshe mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi televiziyo yiwe mama ugwa Gasabo je nibaza ko ari televiziyo ya Perezida Paul Kagame. Kubera ko muramaze kubona amakuru ashikiriza hanini na makuru yo gusapotinga imihari y'iterabwoba M23 za FC za twigwanira. Narakoze gano ndavuga ni Scovia Mutesi kubona ahangawe no Olivier Nduhungirehe agiye mu kibazo gikomeye cyane. Kubera ko Scovia Mutesi n'umuntu wa mbere ahagarariye inyungu za M23 mu gihugu cy'u Rwanda. Kwa Perezida wa Repubulika ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo. Hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego, icyo cya kabiri nge nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo nge nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira iki. Yes, nkundira kandi ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni mwaramutse namwiriwe. Biravana umwe wese naho ahereriye. My name is John Mabu. Wowe tarakanda sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane. Uno munsi inje imbere za kamera kugira ngo tuganire amwe mu majambo yashikirijwe na Perezida Paul Kagame. Turaza kuganira saga iri hagati ya Scovia na Ministre des Affaires étrangères ariwe Olivier Nduhungirehe. Kubera ko uyu Olivier Nduhungirehe ibintu ahereje guhura navyo jewe ndavyita ko ari ibintu by'agahomera bunwa. Turaza kongera kandi tugaruke ku majambo yavuze y'umubano uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni cyari kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashikirije aho yari yatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru uno munsi. Ego, ariko imbere ko twinjira mu biganiro nyezina ndagusabe muntu w'Imana utarakanda sabone cyangwa subscribe no ubikore kugira ngo tubandanye tuguha amakuru yizewe. Kubera ko iyo ukanze sabone cyangwa subscribe uza ubona notification y'ibiganiro byose dushize ko buri kanya. Ubwo rero bumaze kuba umwe mu bantu bacu. Ndabibutsa neza ko hari kibanza tuganiriraho arico commentaire. Please mugire ama commentaire, musharinge, mugire na like meshi cyane. Ego, ndabibutsa neza ko muri Nat Burundi na Keza Agro Trading tubafitiye ikinyobwa Rukundo Tangawizi. Rukundo Tangawizi ni ikinyobwa gitandukanye n'izindi tangawizi mumenyereye. Ni ikinyobwa kimeze neza cyane, gisanze gihingurirwa muri Nat Burundi. Kubera ko mu mbona kazoza 2040 2060 umurundi wese afise devoir yo gukonsoma iby'iwacu. Nta mpamvu n'imwe yuko twoza turakonsoma ibindi binyobwa byahinguriwe mu yandi makampani mu gihe dusanzwe dufise amakampani ariko arabikora neza cyane.
So reka rero ndabizize mu kiganiro nyezina cyane. Nisaga n'ibintu byatangaje abantu benshi kubera ko n'ibintu byari bimaze igihe kirekire byarabaye. Mwarigeze kuba twarakoze ikiganiro ngaha turababwira nti ino saga iri hagati ya Scovia na Olivier Nduhungirehe ni saga iteye ubwoba. Narabivuze cyane ndakora ibiganiro ndababwira nti Scovia Mutesi ashobora kuba ari umuntu agiye kubangamira uyu Olivier Nduhungirehe. Ego abantu benshi batangaye na je ndimwo, ndatangazwa n'ukuntu kino kibazo congeye kugarukanwa na perezida w'u Rwanda. Ni ibintu byabaye igihe Scovia yahaguruka agomba abazi murazi neza ko ibintu nk'ibi ikiyago nk'iki canye n'icubahiro abamenyesha makuru barahaguruka bakabaza ibibazo surtout kubiba bitariko biragenda neza mu gihugu. Vyama vyabaye no ngaha mu Burundi biraba iyo nyine icubahiro atanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Scovia yagihaguruka Perezida Paul Kagame yaciye avuga ati yaciye kigarukana kijya kibazo. Jewe ndibaza ni gute ibintu bimaze amezi n'amezi ikibazo cabaye hagati y'umumenyesha makuru na ministre w'igihugu Perezida Paul Kagame yashimye kukigarukana. Barateranya amajambo akomeye abenshi mwarabibonye abenshi twarabivuze ariko namba biriko biravugwa nahisemo kubakorera ikiganiro kugira nanje ngire ico ndabivuze ko nk'umusesanguzi kubera ko murazi neza ubusesanguzi tubaha buba bwizewe cyane. Scovia na Mutesi Scovia Mutesi plutôt n'uyu Olivier Nduhungirehe barateranya amajambo. Bateranya amajambo rero ngomba ngaruke ko igihe yari inama yabereye i Nairobi nihenze aho Olivier Nduhungirehe yagiye kuri Twitter yiwe arandika amajambo hama Scovia Mutesi n'abandi bamenyesha makuru baba bakorana akazi ka misi yose bagerageza kuinterpreta ivyo yavuze babishira mu Kinyarwanda. Aho uyu mugabo Olivier Nduhungirehe yaciye agenda kuri Twitter aravuga nti namba mutazi igifaransa muzopfume muza murondera ababa sigurira ivyo tuba twavuze. Ni ibintu byazanye saga muravyibuka amajambo menshi. Hari n'abandi bantu bagiye baratera ubwoba uyu Scovia aravuga nti wewe bagiye kugira nka Aimable Karasira wewe ivyawe biraheze ni gute ushobora guhangara Ministre des Affaires étrangères w'igihugu cy'u Rwanda wewe ivyawe biragukomeranye. Baravuze amajambo menshi. Naraje ngaha ndakora ikiganiro size abantu badukurikirana murashobora kugenda mu video nakoze tunabivuze ko naravuze nti uyu Olivier Nduhungirehe agiye gukinira mu kibuga kidakinirwamo kubera ko uyu Scovia Mutesi abantu batamuzi neza uyu ni ntumwa ya Perezida Paul Kagame. Uyu Scovia Mutesi uyu ni ntumwa ya y'inkotanyi muri rusange FPR. Uyu mugore ntiyoroshe mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu iyi televiziyo yiwe mama ugwa Gasabo je nibaza ko ari televiziyo ya Perezida Paul Kagame. Kubera ko muramaze kubona makuru ashikiriza hanini na makuru yo gusapotinga imihari iterabwoba M23 za FC za twigwanira. Narakoze gano ndavuga ni uyu Scovia Mutesi kubona ahangawe no Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe agiye mu kibazo gikomeye cyane kubera ko uyu Scovia Mutesi n'umuntu wa mbere ahagarariye inyungu za M23 mu gihugu cy'u Rwanda. Scovia Mutesi ahagarariye amafaranga menshi yibwa na FPR. Scovia Mutesi ahagarariye inyungu z'abantu bakomeye cyane muri FPR inkotanyi. Uhangaye Scovia Mutesi ubuhangaye M23 ubuhangaye n'abantu bakomakomeye cyane include Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Narabivuze ndavuga ngaho hari n'abantu bagiye barantira amabuye ngo ivyo kuravuga ngo nibiki none ivyo navuze ntibijunye. Perezida Paul Kagame ntiyabigarutseko. Impamvu yabigarutseko sinibaza ko cari kibazo cari gikenewe mu bintu byariko biravugirwa hajya hano. Iyi ni message ikomeye ku mugabo Olivier Nduhungirehe. Olivier Nduhungirehe akabandanya ahangara Scovia Mutesi azoba ari kahangara M23 azoba ari kahangara nde Perezida Paul Kagame.
ijya ni message iri indirect udashobora gutahura, bisaba gusesangura ugashishoza ukavuga ati bino bintu kubera iki bije. Ijya ni message bahaye Olivier Nduhungirehe. Mu minsi yahera no mugabo Olivier Nduhungirehe murazi ko yaramaze kuba yarimenyereye. President Paul Kagame agashikiriza ibintu nawe agashikiriza bita ibiri contre n'ivyo President Paul Kagame yashikirije. Harabaye n'amajambo menshi aravuga ati Olivier Nduhungirehe ari mu bibazo, afitaniye ikibazo n'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Ubu nyene nashobora gukonfirma nkagira confirmation totale yuko uyu Olivier Nduhungirehe ari mu mazi abira, kandi Olivier Nduhungirehe atariko arabana neza n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mwabonye neza video nayibahaye, mwayibonye, mwabonye ukuntu President Paul Kagame yagerageje gusapotinga bimwe bikomeye uyu mumenyesha makuru Scovia Mutesi. Yagerageje gusapotinga bimwe bikomeye. Nubwo uyu Olivier Nduhungirehe yagerageje gusapotingwa n'uyu wundi mugabo w'imvi, uyu bamwita Albert. Urabona ko President Paul Kagame bose yabatakiye hamwe. Aravuga ati mwebwe ahubwo mwabuze akazi ko gukora. Nibutsa abantu badukurikirana. Uyu Scovia Mutesi afise audience ataho ihuriye n'uyu mugabo Olivier Nduhungirehe. Kuba uri ministre w'igihugu ntibisigura ko wewe batugukura inshingano zawe bakaziha uyundi muntu. Ariko sinibaza ko neza ko inkotanyi zoronka uwundi muntu ameze nka Scovia nkamwe agize ikibazo. Ibi ni ibintu utegerezwa kugendamo gahoro gahoro. Wewe Olivier Nduhungirehe we niko ndabwira. Hari n'ayandi makuru ahari. Iyo umwubahwa wo mu Rwanda yigeze gukora inkuru, yari mu ministre nawe nyene aravuga nti hari ikiraro twakoze caramaze guhera. Uyu Scovia Mutesi ibintu yamukoreye ibintu kugeza naho ava mu kazi. Wewe Olivier Nduhungirehe nta nguvu na zimwe ufise zo guhangara uyu mugore Scovia. Uyu mugore Scovia arashobora kugukubita hababaza wewe Olivier Nduhungirehe n'akazu kagatakaza. N'akazu kagatakaza kubera ko President Kagame gende confirmer ça. Ya confirmer ivyo bintu. Yemeje abanyarwanda aranavyerekana, aravuga ni wewe Olivier Nduhungirehe uri munsi ya Scovia Mutesi. Kandi niko byariko biragenda. Abantu size ko mwakurikiranya n'amajambo. Urumva uyu Olivier Nduhungirehe we yagerageza kwisigura avuga ngo yagiye kwinjirira ngo it was my opinion, ngo yari Kagame ngo ati your opinion is not a fact. Ntibisigura ko ukuri kose wavuze gucika ukuri. Ijana kwijana President Paul Kagame yagerageje gusapotinga uyu mumesha bakuru Scovia Mutesi. Abantu rero dukwiye kumenya cyangwa mukwiye kumenya ko uyu Scovia Mutesi n'umuntu wa Kagame, niwe muntu ariko aragerageza gukora propagande ziki za M23. Uyu Scovia Mutesi amabuye y'agaciro yose ava muri Kongo niwe akavaringa. Uyu mugore afise ibyo ashigikiye binini cyane, afise ubutunzi bw'ibikomerezwa byo mu Rwanda. Wewe rero Olivier Nduhungirehe ntushobora guhangana n'umugore. Narabivuze mu kiganiro giherutse ndavuga nti uyu mugabo ariko akinira ahantu hadakinika. Ariko akinira ahantu hadakinika. Ngira mwabonye message. Iyi ni message yerekana ko uyu Olivier Nduhungirehe n'umuntu muto cyane kuri Scovia. Bihejeje kwemezwa, bihejeje no gushigwa ahabona. Hari n'ijambo Scovia Mutesi yavuze aravuga nti impamvu kubera ko muribuka ko neza Scovia yagerageje arasaba n'ikigongwe. Ahubwo President Paul Kagame yavuze ati kubera iki wasabye ikigongwe, nta n'impamvu nimwe nabona yo gusaba ikigongwe. Byarangije ategeka ko uyu Olivier Nduhungirehe ahubwo ari wakwiye gusaba ikigongwe inde uyunya Scovia Mutesi. Scovia aravuga nti jewe impamvu namusabye ikigongwe ndumucuruza nari nshaka ko akazi kanje katojamwe ibibazo. Yesi ministre arashobora gukora ibishoboka byose wowe ukabura marché mu gihugu birashoboka, ariko kwa Scovia yobura marché, kwa Scovia yobura marché. So no kuvuga iki igihugu cy'u Rwanda
iyo uri kuri kote ya M23 mu bisanzwe uyu president Paul Kagame akorana n'abantu abona bamufitiye inyungu. Wowe Olivier Nduhungirehe kugufata akaramplasa n'ubundi muntu agashiraho undi muntu ntacyo bimutwaye. Mugabo kugeza iyi saha imbere ya president Paul Kagame twabonye neza biranemezwa ko uyu Unya Scovia Mutesi ari umuntu afise ingufu zikomeye kuri Olivier Nduhungirehe. Ntabibonye byose byagiye habona. Uyu Scovia Mutesi abantu neza batabizi neza, uyu Scovia Mutesi ni umudemobe wo mu Nkotanyi. Uyu mugore yaragwanye mu Nkotanyi muri Uganda. Ico gihe Olivier Nduhungirehe yari kwishuri mu Bubirigi. None bano bantu kweri baraza gusa imbere ya Kagame. Nimuze gutangara rero mwumvise na Olivier Nduhungirehe uyu mwanya ariko awutakaje kubwo guhangara inyungu za FPR, kubwo guhangara inyungu za M23. Olivier Nduhungirehe ashobora kugenda na posti wakayitakaza. Niko bitegezwa kumera. Ibi kandi ndabivuze nabanda bivuga abantu bakajenga muri commentaire bakavuga ya muhe. Nibi ndabivuze ndabisubiyemo uyu Unya Olivier Nduhungirehe umwanya n'umwanya ashobora gutakaza kino kibanza arimo kubwo guhangara intumwa ya Kagame, kubwo guhangara umukozi wa Kagame ari we Scovia Mutesi. So reka ngende kuri point ya kabiri mvuge ku majambo byo bwanje ntakiriye neza aho yavuze ku bamubajije ku by'umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Aravuga ku masezerano bagiraniye n'igihugu cacu cy'u Burundi, aho yavuze ko atakintu na kimwe u Rwanda gwemeranije n'ikindi gihugu atakoze canke batashitseko, aho yavuze ko ijambo atari ry'umu diplomate. Aravuga ko perezida w'u Burundi wacu yo wari kararota kandi ashobora kuba yararose ugasanga avyutse mu gatondo avuga ati narose ndi kuvugana no perezida w'u Rwanda. Twese turabizi neza ko ubwiyemezi canke ukwiyemera kwa perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda turabizi kabiri umuntu kabisa ikintu cyo kwiyemera kabisa, ikintu cyo kwigira prestige, aragishoboye. Ariko ndabibutse gatonya ijambo perezida Paul Kagame yigeze kuvuga mu minsi yahera. Yaravuze neza ko baganiriye na perezida w'u Burundi, perezida wacu, ariko ngo ntiyabikurikiza, wagoma bihindura. Ubu naho avuze ko atakintu na kimwe bigeze bavuga. Hano hantu nta makonfuziyo kwera hari. Mbega nijyari mwaganiriye n'umuntu ibintu byose ukabishira mu ngiro. Igihe perezida Habyarimana Juvenal akorowe mu ndege yaravuye he? Ni mwari mumaze iminsi muganira. Ibyo mwaganiriye byarakurikijwe. Kwa Kagame nta muntu numwe baganira ngo abishire mu ngiro. Mbega amasezerano ni Washington yasinywe, perezida w'u Burundi akagenda kuyahagarikira. Bukeye bwaho ntitwabasanze mwagize Uvira. Ibyo mwasinye mwarabikurikije. Ibi ni ibintu rero byerekana ko imvuga atari yo ngiro. Kandi nibaza ko mu byo u Burundi bwagusabye cyangwa mu byo Burundi busaba u Rwanda harimo abashatse guhirika ubutegetsi 2015. Ari nayo mpamvu nyamukuru iri kiratuma imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza isaha y'uga. Abantu barase kubatanga. Sijya mbere sijya kabiri. Barase kubatanga. Mbega ko twugeze kumva ko hari delegation y'igihugu cy'u Burundi na delegation y'u Rwanda yahuriye ku mupaka baraganira situation sécuritaire y'u Burundi n'u Rwanda. Nabyo ntimwabiganiriye. Nabyo urabyihakana. Mbabona neza ko hariho ibintu bimwe indongozi z'u Rwanda ziba zishaka kuducanganya ugasanga natwe ubwenge turabufise. Nta gihe na kimwe perezida Paul Kagame yigeze aganira n'umuntu wabishire mu ngiro. Nta munsi n'umwe. Ugerageje kuganira nawe birangira guhemukiye. Birangira ibyo mwaganira tabishize mu ngiro. Kandi mumenye neza ko twebwe igihugu cy'u Burundi ntituri njyajya.
nk'uko FPR inkotanyi ari indyarya. Bino bintu ndabivuze kugira ngo abantu bavyumve neza kandi babishishoze. Ni kubera iki muri ko murabandanya mudashira mu ngiro ivyo Uburundi bubasaba? Ni igiki mutegekanije gukora? Ibi ni ibintu rero vyerekana neza ko namba umuntu wihakanye ko mutaganiriye, no kuvuga witeguriye kubandanya umubano mubi n'ico gihugu. Nuko bisigura, nuko biri. Ariko tutibagira neza ko canke ngo mwibagire neza ko kubona imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yuga ni bande bariko barabihomberamo cane. Ko tuzi canke tumaze imisi twumva hari abanyarwanda baza mu mirima y'u Burundi canke y'abene igihugu b'abarundi bakabasahura bakagenda mu mirima bakibirira. Kwihakana ko perezida w'u Burundi mutaganiriye canke muratavyo mwayaze, je mbona kumengo ni harimo n'intuze yo gutinya kwiteza abantu, kubera ko hari amakosa perezida Paul Kagame adashaka kongera gukora. Mu masezerano yacinye i Washington na perezida Tshisekedi yaragiye nga haravuga neza ko yasanze yari ihenze. Mbega ubwo perezida Paul Kagame ntakeneye kongera kugwa mu gateko ko kuyihenda? Ino mvugo rero ya perezida Paul Kagame ni imvugo yo kwigengesera, kudashaka kugwa mu bindi bibazo cyangwa kudashaka kuvuga ibintu ngo ejo bizuza n'indi polemique. Niko je ndabibona kandi niko je ndabisesangura. Mbega perezida Paul Kagame yoba ari umuntu uri kuri perezida Evariste Ndayishimiye yaho mutoganiye? Yaho mutoganira ko tumaze kubona umugabo akomeye hagati yamwe bw'ababiri tumaze kumubona. Muri Kongo mwava Igoma mukagera Kinshasa mu munsi umwe. Ubu byarabaye. Ubu biriko birakorwa. Bino bintu je ndavyitari nk'ishyari canke kwa kuntu nyene umuntu uvuga ati ujya muntu yaranzonze yarankubise, ujya muntu yarambangamiye, simba shaka no kuvuga ibintu vyiwe. Iki nico bisigura. Rero mwe bw'abantu mudukurikirana, iri jambo perezida Paul Kagame yavuze ni jambo ryo kwiguvyora, ni jambo ryo kwikurayo, kubera ko muri diplomasi ibiganiro biraba. Muri politike nta mwasi w'ibihe byose, muri politike nta mwasi abaho. Muri diplomasi ibiyago nk'ibi byama bibaho. So rino jambo jewe naripinze. Rino jambo si jambo ry'umuntu nka perezida Paul Kagame yari gushikiriza imbere y'itangazamakuru. Kwitwa ko perezida wacu w'u Burundi ari kararota ni nko kumurengera, ni nko kutubaha abarundi muri rusange, ni nko kutubaha abantu muri rusange. Aha nca mbona neza nkabihuza na rya tangazamakuru ryiwe ryamarira avuga ko perezida w'u Burundi wacu atabwenge ngo afise, atagirane. Mu mazi imisi mubibona bavyandika udufise perezida afise ubwenge ngo ikinike. Ibi ni bya bintu nce ndabihuza nkavuga ati kumbe kuki ufise ubwoba? Kuki ufise ubwoba? Namba uri mu perezida ufise ubwenge cyangwa uri mu perezida uciye akenge, ni gute waguye mu mutego watezwe na Evariste Ndayishimiye? Ni gute waguye mu mutego watezwe na perezida Tshisekedi? Tuze tumenya gutandukanya ibintu rezami. Hari amajambo uri umukuru w'igihugu udashobora kuja ngaho imbere ya kamera ukavuga imbere y'itangazamakuru. No, ça ne sonne bien. Vraiment bino bintu je nabipinze. Gusa ico nzico nuko perezida Paul Kagame azi ukuri, kandi impamvu ari adashaka kuvuga ukuri nuko yanka kongera kugwa mu mutego nk'uwo yaguyemo ubushize. So turabakunda cyane. Haba utarakanda subscribe cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane.